Mana yacu, Mana nziza utekanye vyagiye ahera mu ijuru, reka dusenge dusaba imbabazi aho hose twavuze tugacumura, aho hose twiyumviriye ibitajanye n'ishaka ryawe. Turakwinginze Mana ugira neza, uduharire utaduhaburiye. Uri Imana y'urukundo, uri Imana twabonye, uri Imana twirirwa tubona, uri Imana twizeye kuzobona ejo. Uhoraho ugira neza, uno munsi mu gihugu cacu Burundi turi amahoro. Twavuye mu mihingo itandukanye, turi ngaha dukengurukira ko wadukingiye, wakingiye igihugu, wakingiye indongozi, wakingiye twese abarundi. Turi ngaha tukengurukira tutibagiye yuko atariko vyamye, aho uno munsi turiko dusenga tukwereka ibiri imbere, porogaramu nziza y'amatora, kuko turazi ko habaye ibihe mu bihe nk'ibi tutasenga, mu bihe nk'ubu hariho imidurumbanyo. Dusenge tukwereka ibitangazo uriko uradukorera. Mana nzima, mu bihugu byose hari ibibazo bivuye kuri ca kiza, ariko twebwe uracadukingiye. Mu bihugu byose barugaye, mu bihugu byose ntibava mu nzu, ariko twebwe nk'abarundi turahagaze ngaha dukenguruka ivyo uriko uradukorera. Reka tukwiyereke nk'abarundi, tukwereke porogaramu zose turimo, tukwereke ibiri imbere. Uhoraho turakwinginze ubane natwe muri kino kibanza, ubane umuntu wese aza kuduhezagiza amajambo meza, kugira ngo yugurure akanwa nawe wivugire. Uri umwami mwiza, uri umwami agira neza, uri umwami abandanya atwiyereka, kugira ngo nk'abarundi tube tugushingira intare. Ryo mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, jambo ry'urufatiro ca twongera ko irindi jambo riri mu cete Yohana yanditse. Cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca 13 umurongo wa 6 haravuga ngo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Cete ca mbere Yohana yanditse. Dusome mu gice cya 4, turasoma umurongo w'indwi dushikane ku murongo w'icenda, duce dusimbira ku 16, duce dusimbira ku 19. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo urukundo rw'Imana be n'urw'abantu. Abo nkunda dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Ubudakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nico caseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. 16. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana dufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. 19. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu ntiyavuga ngo ati ndakunda Imana ariko akanka mwene data, aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye.
kandi dufise iki cyagezwe kuri yo ngo gukunda Imana akunde na mwene data. Amen. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga ku rukundo nyakuri, urukundo nyarwo, urukundo nyakuri. Burya inkundo ziri kwinshi, inkundo ziri kwinshi, ndaza gushimikira kuri urukundo nyakuri, ariko hariho n'izindi nkundo. Abarundi nibo bavuze ngo agatima ariko rero, ariko Imana ni nziza kugira tubona mu mitima ibyo dukora ku munsi biratubona mu mitima. Icyo rero nagusaba nuko ugira urukundo nyakuri, tukagira urukundo muri twebwe, urukundo urugwiza. Navuze rero inkundo ziri kwinshi. Hariho inkundo batwigishije muri teoloji, reka mvuge izi zitatu hari mu rukundo nyakuri nyene. Mbere ngo barabuze n'amajambo bita izo nkundo, bazigumije mu majambo y'ikigiriki. Urukundo rwa mbere ni urukundo eros, ni mu kintu jambo y'ikigiriki, ariko novuga ko ari urukundo rw'ubugenzi. Hariho n'urukundo bita filia canke filos. Urwo rukundo nabwo ni urukundo bushimikiye ku gitsina. Hariho rero n'urukundo bita agape. Urukundo bita agape ni urukundo rw'abana b'Imana, ni urukundo ruva ku Mana. Haleluya. Urukundo rw'Imana, urukundo ruva ku Mana. Uru rero nirwo rukundo dusomye urukundo yari karavuga rero muri iki gice cya 13, ni urukundo agape. Ni urukundo agape. Uru rukundo agape rero ni urukundo rutanga, rukongera rukitanga kubw'abandi. Urukundo rutanga kandi rukongera rukitanga kubw'abandi, nirwo rukundo agape. Birakwiye rero yuko tugira uru rukundo rutuma dutanga kandi dusunitswe n'uru rukundo ruva ku Mana. Urukundo rushobora gutuma twitanga biherekejwe n'urukundo, twokora akazi neza, twofasha abana bariya, twokora ibikorwa byiza bibaho, kuko mu isi hariho abagira neza. Mu isi hariho abagira neza bakora ibintu by'ukuri bakitanga, bagatanga n'ibintu by'amamiliyaride menshi cyangwa amamiliyoni menshi, ariko bidasunitswe n'urukundo. Nagira ndababwire ngo ni ubusa. Kandi uru rukundo agapata ari rwa rukundo rurondera inyungu. Izi nkundo zindi nababwiye zose burya zirondera inyungu. Babanza kuraba uyu muntu ndamukura kwiki, bigenda gute. Izindi nkundo zirondera inyungu, ariko uru rukundo agape ntirurondera inyungu. Aho kurondera inyungu ahubwo ruratanga rukongera rukitanga.